Dusubiye kubaramutsa banywanyi ba Hejuru TV aho muri hose turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'ayandi makuru mashasha agezweho kandi yihuta kuri uyu mugoroba. Ni umwanya rero wayagezweho mwabibonye ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yafunguwe, ubu rero haribazwa ivyoba bigiye gukurikira. Ese Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye kuvurirwa mu Burundi canke yoba agiye guhabwa urusha rwo kujanwa mu mahanga kuvurirwayo? Ibi biriko biribazwa n'abantu benshi. Reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudahwema kudukurikira kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Abari mu Burundi mu ntara uko ari zitanu, abari mu bice bitandukanye bigize Afrika, abari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru adasanzwe. Iyi nkuru uze kuyumviriza neza irimwo amabanga akomeye cane. Ese ni bande bo bagondoje President Varisito Ndayishimiye kugira arekure General Alain Guillaume Bunyoni? Ni ikibazo kiriko kiribazwa ko n'abantu benshi. Hari amakuru twagiye turashikiriza ku ibaruwa Alain Guillaume Bunyoni yategetswe kwandika yo gusaba ikigongwe, ariko mu nyuma yaravyanse. Yari yabisabwe na Varisito Ndayishimiye. Amakuru adushikira nk'uko vyanemejwe n'abari hafi ya Alain Guillaume Bunyoni aravuga ko itegeko ryo kumurekura ryoba ryaturutse ibukuru, bikaba binemezwa n'umuyobozi w'ibohero rya Gitega. Wahoze rero ari umushikiranganje wa mbere muri leta ya General Varisito Ndayishimiye, Alain Guillaume Bunyoni, General umwe rudende mu gipolisi c'u Burundi, yaharekuwe vy'agateganyo kugira aje kwivuza yidegemvya. Ivyo vyabaye kuri uyu buhingamo w'igenekezo rya 11 kwezi kwa gatatu 2026 Igitega. Bunyoni yarafunzwe n'ubutegetsi yahoramo bwa CNDD-FDD. Inshuti yiwe Varisito Ndayishimiye basangisha imyaka 10 newe yamushize aho Ndikure yita mu Kanekeza ku vyaha bigera ku 8 harimo ico guhirika ubutegetsi no kugerageza kwica umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete. Abakurikiranye ingene intahe zicese ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni zagenze bemeza ko General Alain Guillaume Bunyoni vyaboneka ko yashikiriza imburano zitomoye mu gihe uruhande rwa President Varisito Ndayishimiye rurimwo abacamanza rwamwagiriza ariko rukabura ivyemeza bifatika. Byageze naho hari ivyaha yaburanishwa mu mwiherero cane cane ico kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoreshejwe amangetengete. Vyahavuye bimenyekana ko Ndayishimiye yaronse amakuru ko Alain Guillaume Bunyoni yariko agerageza kugura umupfumu aragurira Varisito Ndayishimiye. Uyu mupfumu yoba yarasanzwe aniyemera ko ari we yishe Petero Nkurunziza. Igitangaje, uwo mupfumu we ntiyigeze ahamagarwa muri sentare ngo avuge ivyazi mu gihe amazina yiwe naho aba mu ntara ya Ruyigi hazwe. Vyahavuye rero birangira Alain Guillaume Bunyoni aciriwe umunyororo w'ubuzima bw'ubuse no kunyarwa amatungo cane cane amazu n'imiduga, ubona ko amafaranga yabarondeye iyo yayahamvye bagahebura. Igihe Bunyoni rero atangura kumaramazwa akabogozwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, President Varisito Ndayishimiye yamwagiriza ko ari we anyegeza amahera y'agaciro, ibitoro hamwe n'ifumbire. Yamara mu myaka 3 Alain Guillaume Bunyoni yaramaze afunzwe mu bibohero rya Gitega. Ibibura vyabandanije kubura, mbere bibandanya kubura ku rugero ruteye ubwoba. Urugero mufatire kuri peteroli canke essence. Tugire ko rero tunabibutsa ko arekuwe mu gihe gushika n'ubu ari we wenyene akiri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'igihugu ca Amerika kubera amabi yo kwica, kuboreza igufa no kunyuruza abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bunyoni rero akaba arekuwe vy'agateganyo kugira aje kwivuza atahiwe. Naho hari amakuru muri CNDD-FDD avuga ko benshi mu mugambwe batababajwe n'ifungwa ryiwe. Hari abandi benshi cane cane mu mbonerakure bavugira hejuru atakwinyegeza uko yorekurwa. Ikusanyabitekerezo ry'ubuga rero kuri iyi mbonesha kure Hejuru TV ryarashoboye no kuronka n'amakuru yo ku mpande zitandukanye mu bekwe ba CNDD-FDD ku kibazo c'ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Benshi mu bakadere ba CNDD-FDD bavuga ko akwiye guhera mu munyororo. Aho ni mu gihe ikindi gice naco kitari gito c'abakadere hamwe n'ubuhojojo bw'imbonerakure basaba ko President Varisito Ndayishimiye yomutezurira hanyuma nawe agasaba ikigongwe ngo kuko naho yakosheje yakoze vyinshi vy'iteka. Nituramenya ko Bunyoni niyatoramite nazoca asubizwa mu ibohero, ariko mu mikorere tuzi ya CNDD-FDD Bunyoni arafise amahirwe menshi yababa 100% yo kuba yarekuwe bidasubirwaho. Nta makuru turaronka ku murwi woba waremereye Ndayishimiye kugira mukure mu buroko, ariko iyi nkuru turacayitohoza. Ico bikoze rero uruhande
rw'ibaba ryabo kwa Nkurunziza hamwe n'ibicocoro byo mu mugambwe CCM wo muri Tanzania, cane cane uwahoze arongoye Tanzania Jakaya Kikwete, ntibobura mu baremereye Perezida Varisito Ndayishimiye. Ico gihe rero Alain Guillaume Bunyoni agifungwa havuzwe n'inkuru y'uko yahungiye muri Tanzania, abandi bakavuga muri Zambia. Rimwe na rimwe rero vyanasa n'ibisiga ubwenge kuko ifungwa ryiwe ryasa n'akadenderezo, kuko ubutunzi bw'igihugu yagirizwa ko ahungabanya bwagumye bumererwa nabi hari n'igihe yari mu buroko. Ivyo muri CNDD-FDD ni uku nyene bameze, ni navyo bita systeme. Niyo systeme yirirwa iraririmba ko niyo mbare yahemutse, ikagira ko imunyaga igaca yugara n'imipaka y'igihugu yahungiyemwo, ariko ya systeme nyene igahindukira ikamuha uburenganzira bwo gukotesha amwe mu mazu yiwe atanyazwe, amafaranga akaja aramusanga i Kigali nkuko bamwe bavuga ko iyo bari mu Rwanda, kandi imbonerakure zikabandanya kubwirwa ko niyo mbare yahemutswe. Muri CNDD-FDD rero ngo haraberayo ibintu vyinshi bisiga ubwenge. CNDD-FDD nta formule ifise, ivyayo birahindagurika, bisa n'ibitagira inzira n'ingaro. Ibi vyose rero birabandanya kuba mu gihe Burundi bugeze ahatemba ku ntwaro ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Bamwe n'abandi rero bakaba bishimiye irekurwa rya Mutama 2 Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe rero bakaba bavuga ko nubwo atahukanwa aremvye, bakaba bifuza ko yonyarukanwa kuvurizwa hanze y'igihugu kugira ngo agaruke ari muryerye kandi yaratoye mitende. Ivyo nivyo vyifuzo rero vya bamwe mu bagumyabanga hamwe n'abandi bose bamushigikiye. Ubona ko rero benshi bari bategereje kumviriza iyi nkuru y'irekurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. General Alain Guillaume Bunyoni rero yavukiye muri komine Kanyosha y'igisagara ca Bujumbura, akaba yarize ishure kaminuza y'u Burundi mu 1994, ariko akaba atarayibandanije kuko yaciye yinjira mu barwanyi ba FDD mu 1994 mu ntambara yadutse mu Burundi inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, gushika umuhari CNDD-FDD ushitse ku masezerano yo guhagarika intambara muri 2003. Bunyoni yarajejwe amabanga atandukanye CNDD-FDD imaze kwinjira muri leta, munyuma rero igatsinda amatora yo muri 2005, kuko kuva muri 2004 gushika muri 2005 yahawe amabanga y'umugenzuzi w'ibiro bikuru vy'igipolisi gishaje cari gihejejwe gushingwa gisubira urwego rw'ikijandarume. Kuva muri 2005 gushika muri 2007 yagenwe kuba umukuru w'igipolisi c'u Burundi. Kuva muri 2011 gushika muri 2014 Alain Guillaume Bunyoni yagenwe kuba umukuru w'ibiro bijejwe ibibazo vya gisivile, cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ubwo hari kuri manda ya Nkurunziza ya kabiri. Hamande y'ivyo bikorwa bwana Alain Guillaume Bunyoni yajejwe amabanga atandukanye mu vy'umutekano ku rwego mpuzamakungu. Muri 2007 yari mu ntumwa za leta mw'ishirahamwe ONU zari zijejwe gutsimbataza amahoro n'umutekano. Muri ico gihe nyene yari arongoye komite y'abakuru b'inzego z'igipolisi muri Afrika y'ubuseruko, muri rwa rwego rw'igipolisi mpuzamakungu Interpol. Akaba rero yarabaye umushikiranganje w'umutekano incuro zibiri. Ubwa mbere hari kuva muri 2007 gushika muri 2011, hanyuma rero kuva muri 2015 akaba naho yari yabaye umushikiranganje w'umutekano. Bunyoni rero yahora ari umwe mu bategetsi bakomeye muri CNDD-FDD, yahagirizwa uruhara mu bikorwa vyo guhonyanga agateka kazina muntu mu njyane za politike zadutse muri 2015. Ari mu bafatiwe ibihano na Amerika bijanye n'ivy'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bwagirizwa ivyo guhonyanga agateka kazina muntu. Muri 2022 ubutumvikana hagati yiwe na Perezida Varisito Ndayishimiye kwatanguye kwibonekezwa gushingiye hanini ku nguvu mu butegetsi no mu muganga uri ku butegetsi. Muri Nyakanga uyu mwaka Ndayishimiye ikaba yaramukuye mu mabanga. Muri Ndamukiza Bunyoni ashakishijwe n'igipolisi n'igeneza ry'u Burundi, inyuma yo kumubura iwiwe haciye iminsi rero yafatiwe muri Bujumbura Royal aza kurengutswa. Burera akaba yarekuwe inyuma y'amezi bivugwa yuko amagara yiwe atifashe neza. Vyagiye rero biratuma abantu benshi bamutabariza kugira ngo abe yarekugwa aje hanze y'ubohero kugira ngo niba ashobora kwivuza ayivuze. Vya Alain Guillaume Bunyoni rero ni gutyo twoba tubibasiguriye. Murumviriza ko rero muri CNDD-FDD harimwo ico bita muchezo wa ndani kugira ngo Alain Guillaume Bunyoni abe yarekuwe, ngo birashobora kuba vyaturutse
Mu bindi rero biriko biravugwa cane, amakuru y'i Kayanza aravuga ikiziga c'umugabo catowe mu muferege w'amazi, amatohoza nayo akaba yatanguye. Iyo nkuru tutari tubabwiye ko mu Rumonge abantu 10 bashengejwe nyuma y'akajagari kavuye ku bihuha vyo kwiba ibitsina. Abantu 10 rero bafatiwe mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi, baraciriwe urubanza kuri w'Imana na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge. Bakurikiranwa ku caha co gukwiragiza ibihuha, kugumuka, gukubita no gukomeretsa abantu no gusuzugura inzego z'umutekano ziri ku kazi kazo. Mu rubanza rw'ikibiriraho sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yarafatiye ingingo abantu 10 bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi ntwarane biturutse ku migumuko yahavuye mu kwagirizanya kwiba ibitsina vya muntu. Abagirizwa bakaba baturuka mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga, baciriwe ibihano bitandukanye. Bamwe rero bakaba baraciriwe gufungwa amezi ava kuri 3 gushika kuri 6 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 gushika ku bihumbi 300 vy'amarundi azohabwa uwakomeretse. Ivyaha rero bagirizwa harimo gukwiragiza ibihuha bituma abantu bahagarika umutima, gusuzugura inzego, kugumuka, gukomeretsa hamwe no gutuka no gusuzugura abajejwe umutekano bari ku kazi k'igihugu. Imishamirano iturutse ku kwibana ibitsina nayo yarabaye. Abo bantu 10 bari bahagaritswe bivuye ku mishamirano yadutse ku munsi wa gatandatu w'indwi ntwarane bivuye ku kwagirizanya ukwibana ibitsina. Ku bwa benshi rero mu babibonye ari ibihuha vyariko birakwiragizwa muri ako karere vyagiriza bamwe kwiba ibitsina. Ku bw'intahe nyinshi rero hari ibihuha vyariko birazunguruka muri ako karere vyagiriza abantu kwiba ibihimba vy'irondoka vy'abandi banyagihugu, vyatumye rero haduka akajagari ku mugwa mukuru wa zone Kigwena. Ku bw'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika, ivyo bihuha bikaba vyarabaye akajagari, bamwe mu bantu rero bagasimbira kubikekwa ko bariko bari ibi bitsina. Kabasaba ibihano. Barakero yavuze ko ikwiragizwa ry'ibihuha nk'ivyo bitagira ishingiro ryari rifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu no gutera ubwoba mu banyagihugu. Igipolisi rero kikaba carahashitse kugira ngo gisanzaze abanyagihugu bariko bagerageza kwihanira. Abajejwe umutekano bikaba vyabaye ngombwa ko bakoresha inguvu kugira bagarukane ituze. Muri iyo mishamirano abantu 4 barakomeretse, umwe mbere arasinzikara cane bw'amasoko mu bajejwe amagara y'abantu. Rero yakomeretse akaba arwariye ku bitaro bikuru vya Rumonge. Muri urwo rubanza abagirizwa bose basavye ikigongwe sentare. Nyuma y'umwiherero w'ingingo ya sentare yamenyeshejwe hafi isaha 1 z'umugoroba, abo bacira imanza baciye bajanwa mu rwego rukuru rya Rumonge ryitwa Murembwe. Umuvugizi w'igipolisi yaragabishije umuntu wese yobandanya kwiragiza ibihuha, avuga ko hari abantu boba bariko baribwa ibihimba vy'irondoka. Kubwiwe rero ibihuha nk'ivyo birashobora gutera uruhagarara mu banyagihugu, ababikwiragiza nabo bakaba bategerezwa gufatwa nk'inkozi z'ikibi, bakurikiranwe n'ubutungane bahanwe hakurikijwe amategeko. Mu ndweze rero ibihuha nk'ivyo vyarabaye muri zone Buyenzi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bitera uruhagarara mu makaritsiye amwamwe. Muribuka ko rero n'iyo nkuru mwagiye murazikurikira no ku maradiyo ari officiel mu gihugu c'u Burundi. Hari ayandi makuru rero twari twababwiye ko mu Kayanza ikiziga c'umugabo catowe mu mufurege w'amazi, amatohoza nayo akaba yatanguye. Muti vyari vyifashe gute? Ikiziga c'umuntu w'umugabo caratowe ku wa mbere w'icenda ntwarane mu mufurege uri kw'ibarabara ry'igihugu nomero 1 muri quartier yitwa Karufane mu gisagara ca Kayanza intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi. Kubw'ibiboneka ubwa mbere umuntu yoba yaricishijwe ikigwanisho gitoya. Ikiziga rero kikaba caratowe mu gitondo mu mufurege utwara amazi uri kw'ibarabara ry'igihugu nimero 1 bw'amakuru ava mu bo mu muryango wiwe. Uwo yapfuye rero yari afise indwara zo mu mutwe. Yoba yari yavuye muhira ku muhingamo wo kuri uyu w'Imana wa 8 Rusama, akaba abwiye umuryango we akagiye kuri stade ya Gatwaro kurorera urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza Kayanza United na Vitalo FC. Kuva uwo mwanya rero abiwe ntibasubiye kumenya amakuru yiwe gushika ikiziga gitowe. Ibiboneka rero vya mbere vyerekana ko harimwo ubukozi bw'ikibi. Amaraso menshi yarabonetse ku mutwe w'umuhisi, vyo rero bikerekana ko yoba yicishijwe ikigwanisho gitoya. Igipolisi gifatikanije n'intwaro muri komine ya Kayanza kivuga ko
amatohoza ariko arakorwa mu ntumbero yo kumenya abakoze ubwo bubisha, hanatangwe n'umuco wose ku kuntu ubwo bugizi bwa nabi bwabaye. Ku ruhande rwawo, umuryango wo mw'isi ukaba uhamagarira indongozi gukora amatohoza vyihuta kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bahagarikwe banashigwe imbere y'ubutungane. Mu bindi bivugwa rero irya nino, hari amakuru ariko avugwa cane mu Rumonge aho ibihumbi 2,700 vyahevye amashure hatanga urudandazwa rw'abantu. Mu Rumonge rero kuva mu mwaka w'ishuri wa 2025 gushika 2026 utanguye, komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko Burundi, iri mu kibazo gikomeye c'abana bariko barata ishure. Abigeme n'abahungu bashika ku bihumbi 2,700 boba baramaze kuva ku ntebe z'ishure baja kurondera akazi mu mahanga cane cane muri Tanzania. Abajejwe indero bakavuga ko hashobora kuba hari urubuga rw'abantu bakora urudandazwa rw'abantu rukizizira cane cane imiryango itishoboye. Ingorane ikomeye rero ariko itavugwa mu mashure ni ikibazo gikomeye cane. Utabaza n'umwe mu barongoye ishuri ryo muri komine Rumonge yavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ariko atashatse ko amazina yiwe amenyekana, kavuga ko abana bashika ku bihumbi 2,700 bamaze guta amashure kuva mu mwaka w'ishuri wa 2025-2026 utanguye. Abana rero bakaba baheba ishure bizeye ko ejo hazoba heza kuruta uyu munsi, niko iyo ndongozi mu gisata c'indero ivuga, igatomora ko ari ikibazo gikomeye mu mashure. Rero mu vyo bemerwa n'umutego wateguwe neza bw'iri iyo soko rero hari n'abantu bataramenyekana basa mu makaritsiye no ku mitumba yo ku Rumonge, abanyeshure cane cane abava mu miryango ikenye kugira bahebe ishure, bababwira ko bazobaronkera akazi gahemba neza muri Tanzania, bakababwira ko amafaranga y'urugendo azatangwa kandi ko bazobashikana iyo baja. Ariko mu nyuma y'ayo majambo meza hinyegeje ubusuma busa n'urudandazwa rw'abantu, icaha gikomeye gihanwa n'ibitabo mpanavyaha c'u Burundi. Barondera abo bana rero boba barondera ubwa mbere na mbere imiryango ibayeho nabi kubera ingorane z'ubutunzi zikomeye. Hari imiryango yemera ko abana babo bagwa mu mosha mabi yo kuja hanze y'igihugu bibaza ko ari inzira nyayo yo guhunga ubukene, ariko ingorane zirashobora kuba nyinshi cane. Hari ugukoreshwa nabi mu kazi, hari ibikorwa vy'inguvu, hari ubuzima bubi canke mbere no kubugwa irengero kw'abo bana bagenda hadakurikijwe amategeko. Uwarongoye ishuri rero akaba asaba igipolisi co muri Rumonge gukora vyihuta kugira kimenye abo bantu bakwekwa kandi kibahagarike. Ni urudandazwa rw'abantu rero rwinyegeje inyuma y'amajambo meza ngo ntiwoshobora kuguma mu gace rero mu gihe abanyeshuri bacu bariko barazimangana, niko ashimangira. Uretse igitigiri kinini rero c'abana bamaze guta amashure, iki kibazo kivyura ikindi kibazo gikomeye, kazoza nakaye kurwaruka nta mashure rutarayaheza. Ikibazo rero ntikiri mu Rumonge aho nyene gusa, kuko mu Burundi bwose harimwo akarere ka Bujumbura ahari umugwa mukuru w'ubutunzi. Ibitigiri vy'abanyeshuri baheba ishure bigeze ku rugero ruteye amakenga, kenshi mbere bakaba amajana ku mwaka, bikagira ingaruka cane cane ku mashure shingiro. Imvuni cane cane ubukene bukabije, kurondera ubuzi, inzara n'inda z'indaro. Hamwe rero atagikozwe vyihuta, igihugu gishobora gutakaza urunganwe rwose rw'urwaruka, bikazotuma rero utwigoro leta ishira mu gisata c'indero no gukingira abana ataco dushikako. Naha rero duhereje iyi nkuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Mbasabe kugira ntimucikwe n'ayandi makuru tuza kubashikiriza mu masaha ari imbere. Vyose rero ukaza kubikurikira kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko, wibuke kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tugenda dushikiriza umwanya n'umwanya. Turakengurukiye cane, muhezagirwe kandi muroranirwe mu vyanyu no mu banyu.